yari umuntu adufitiye umumaro twasangiye, yarakomeye nkuko nanje nari nkomeye, kumuragiza accident, kumuragwaye bukumbi, kumurafashwa n'ingorane zitandukanye, akatuvamwo akagenda tubona ntaco tumufasha, akagenda tubona nta kintu tumutabarako, mbere arinda ava mu mubiri ata kintu twomusova ngo dushobore kumutabara. Turabahaye kaze mwebwe mwese abakunzi b'ikiganiro gusenga guhindura ibintu. Jewe ndakibashikiriza nkaba nitwa Pasteur Nduwimana Joseph. Namashimwe n'umunezero ko dusubiye kuronka ingene dusangira ijambo ry'Imana. Twagomba rero dusangira ijambo ry'Imana dusoma hariya muri Yakobo igice cyaho cya 4 ku murongo waho wa 14, ariko umurongo nipfuza ko duhagarara ko n'uwa 14, ariko reka dutangure ku majambo abanza. Havuga ngo nta wuzi bizoba ejo ku 14, ariko mutazi ibizoba ejo, ubugingo bwanyu ni nk'ubwiki. Imana idufashe cyane. Aya majambo yanteye kwibaza, aya majambo ngomba ko dusangira n'iri jambo ngo mutazi ibizoba ejo. None ubuzima bwanyu cyangwa ubugingo bwanyu bumeze nk'iki? Imana idufashe, Imana itugire neza cyane. Nagomba umfashe amajambo abiri, nagomba ko womfasha. Ijambo rya mbere niri rivuga ngo mfasha kuraba ibizoba ejo, umfashe kubimenya hanyuma ubimbwire canke nawe uvyibwire. Mfasha uwo bafise ubwenge burebure, uwo bafise amafaranga ashobora kumufasha kubona ejo, uwo yarize amashuri maremare ashobora kubona ejo saa 6 ingene bizoba bimeze atakoresheje ibindi bintu. Ushobora gukoresha ivyuma ukamenya kweje imvura izogwa, ariko nagomba mbaze, mbega ivyuma vyo kubwira ubuzima bwawe ingene buzoba bumeze? Yesu adufashe cyane. Ushobora gukoresha amashuri y'ibintu byinshi cyane wize, mbega vyo kubwira ejo kuzoryama ukavyuka? Imana idutabare, Imana itugwize kwimbabazi. Icya kabiri niki kivuga ngo nagomba umfashe ubeho, nagomba ndagusabe ubeho nk'umuntu yibaza neza mu mutima ko atari umuntu azobaho ibihe byose. Wibaze mu mutima, ubishira mu bwenge, ubishira mu mutima, ubishira mu byiyumviro, ukubaho kwawe no kubaho kwanje ko atari kuzobaho kw'ibihe byose. Wibaze ubimenye, ubyakire kandi ubigendere, kibe nk'ikintu cy'ishingiro ugenderako. Wumve neza yuko ubuzima bwawe atari ubwo, ubeho nk'umuntu atazobaho ibihe byose. Ni ubyishiremo. Nagiye mbona ivyo bintu by'ejo canke iki gikorwa cy'ejo abantu batacibaza. Rimwe na rimwe usanga nk'iyo umuntu apfuye turaherekeza abantu tukamujana tukamushingura, yari umugenzi, yari umuvyeyi, yari inshuti, yari famiye, yari umuntu adufitiye umumaro twasangiye, yarakomeye nkuko nanje nari nkomeye, kumuragiza accident, kumuragwaye bukumbi, kumurafashwa n'ingorane zitandukanye, akatuvamwo akagenda tubona ntaco tumufasha, akagenda tubona nta kintu tumutabarako, mbere arinda ava mu mubiri ata kintu twomusova ngo dushobore kumutabara. Maze kugenda tukamuherekeza no kukaburi, tukamusezera tukarenza kwivu, tukigendera. Twebwe umenga mu mitima yacu, umenga nta kigeze, umenga wowe ntuzoshikirwa, umenga wasi ibyawe. Ireka ndagusabe mwene data, ntiwibaze ngo uzohora. Wari ukwiye kwibaza ejo hawe hameze gute. Umunsi umwe numvise inkuru y'umuntu yagomba gupfa, mbere intaha ivuga yuko ari ibintu byabayeho. Bivuga ngo hari umuntu yapfuye amaze gupfa, mugabo imbere yuko apfa yari yibiwe n'Imana ibanga yuko azova mu mubiri, maze ngo ayipfuza kuvuga ubutumwa n'igihe atazoba agihari yarabuvuze. N'inyuma yuko yatashe yipfuza gusiga bwiye ubutumwa abantu bazima, maze ngo acapata umusaraba awandikako amajambo, aravuga ngo aha mubona muhagaze niho nanje nahora mpagaze, aha mubona muhagaze nanje nahora ndahagaze, kandi aha mubona munsize niho namwe buca muza, naho mugiye buca mugaruka namwe aha, kuko nanje hari abantu nahora shiga hano nkagenda, none byampindukanye aha hantu nahagarutse murahansize muragiye. Ntimwiyumvire ngo iri ni deni namwe murimwo, kandi ejo namwe aha munsize
muzohasanga. Yesu adufashe cyane. Avuga amajambo akomeye ngo aho muhagaze niho nanje nahora mpagaze, kandi aha munsize niho namwe buca muza ryari ejo cyangwa hirya y'ejo. Nuko bimeze mu buzima mwene data, mu minsi y'ukubaho kwawe. Ibaze ejo hawe mwene data, bigutere kwiyubara, bigutere gusonera abantu, bigutere gutinya Imana, bigutere kuvuga amajambo arimbuwe aharuwe, bigutere kwezwa no gucira bugufi Imana, bigutere kwibaza mbega inyuma y'ubu bugingo bufatika, mbega inyuma y'ayo magara cyangwa ubwo bushobozi cyangwa ibyo bintu, icyo kintu uri mbega bizogenda gute? Icyo nzi cyo nuko inyuma y'ubu buzima hari urubanza rw'Umwami w'abami yaturemye. Ibaze neza, ntabwo ari wowe wisizeho, ntabwo ari jewe nisizeho. Icyadusizeho kizotubaza, kizodukontorora ingene twabayeho. Ikindi wo kwibaza, ntabwo wasizweho kubera kurongora, kudandaza, gucuruza, urubyaro, ugutera imbere, kubaka amazu, imiduga. Ibyo ni byiza cyane kubironka, ariko mu mugambi w'Imana yagusizeho kugira ngo umuntu wayo uyihindukirire, uyikorere, uyigirire umumaro, hanyuma inyuma yaho uzoje mu gihugu cyo mu ijuru. Cyangwa rero udashobora kuja mu gihugu cyo mu ijuru umenye ko hariho umuriro. Imana idufashe, Imana itugire imbabazi. Imbere y'urubanza uzokwisigura gute? Imana itogukura